hari ikintu cy'ingorane muri application budgetaire kandi ni ibibazo biri igihugu naho kigwaye niho kigwaye aho ingana amafaranga ajanwa mu bisata n'ingena akoreshwa abantu utakosoye n'ubwo bukere turimwo buradushikanayo nico gituma revision budgetaire nganda tuyoba après hategeze habaye iharira kandi bishasha kuko twidoga mbwa amafaranga rikakoreshwa nabi cyane tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho inyimba rero manima ministeriere yoba cyangwa kizoba dusavye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye mu kibuka amaproje yagumaraza ngo Charwa zero byo guteza amavoka byo kugira iki za najes ibintu mabiza bitwara amahera yo murengera mu gihugu ugacume ngo nibisanzwe kwiki iyo planification itahari kugira yiga ibintu neza imigambi centralize niyije imbere y'iyindi Eurovision budgetaire yoba kandi bakaduha raporo y'aya mezi 3 kuva mu kwindwi mu kumunani mu kwicenda turabe tadazo biriko biraje musa nk'iyo watsi deniri nini tuvuga tuti twaryatse kugira ibintu biducerererwane ntibiducerererwane mugabo bya bintu ngasanga byose nibazo muri affectation mugabo ideni nabo berika kuvuga ngo amafaranga ngo yatoje ngo yiyongereye siko tubwira ngo yiyongereye yatojwe amataxi mashasha bayashize ko ibiciro byaduza abantu batubitse umukanda muri affectation n'ukunga abaganga bagiye tuko turabahemba amagupito reka araruka byangombwa bikwiye kuyariha amasubvention none hari ibintu bita ama service de base cyo kintu nukuri nubwo hari umukene icambere ku mukene nukumenya gutunganya neza uburyo bukaba yaronsa kugira bugire ico bumari